Mwiriwe ugaruka muri mu gihugu cy'u Burundi, mwiriwe ugaruka muri mu gihugu cy'u Buholandi. Mu mazina nitwa Jean Séguin Karorero, nkaba ni nyambukira y'i Burundi mu gihugu cy'u Buholandi. Twongeye turabahaye ikaze muri kiganiro twise turi kumwe twese turashoboye. Ego turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno munsi turi bwige ukuntu buzuza impapuro zo gushira umutare muri cya kigega kizokubaka isoko ya Bujumbura izo kwitwa Buja City Plaza. Buja City Plaza. Hama leta ikaba yarahaye ishirahamwe ryitwa Ubaka National Group kugira ize idufashe mu kubaka iryo soko. Hama Ubaka National Group yaciye ishinga ikigega bita One Nation Investment Group, hamwe umurundi wese uwukize udakize na wa wundi wa ruguru azoshiramo umutahe. Alors izo mpapuro ukuntu uzuzuza, uratoramo ubwa mbere formulaire iri mu kirundi bivanye n'ururimi wumva, cyangwa iri mu gifaransa, cyangwa formulaire iri mu kirimi cy'icyongereza. Alors umwe wese bivana n'igihugu arimo cyangwa n'ururimi wumva. Uri mu diaspora ari mu gihugu cyo mu Bunyamerika uratoramo anglais, uri muri France ugatoramo igifaransa, uri mu Burundi ugatoramo ikirundi uko wowe ubyiyumvamo. Rero umaze gutoramo, tuvuge watoyemo formulaire z'ikirundi, icya mbere imbere yuko ubaza kuzuzuza ubaza kwanza ukazisoma kugira utahure amategeko y'icyo kigega ukuntu ameze. Ingingo ya mbere, umwidondoro w'ikigega, ni ukuvuga umwidondoro w'icyo kigega ukuntu umeze. Alors ingingo ya kabiri, umwidondoro w'umunyamutahe, ni ukuvuga kwidondora wewe urinde ibintu nk'ibyo. Ingingo igira gatatu, igituma urwandiko rwo kwiyemeza ari ngombwa. Alors iyo ni ingingo igira gatatu uko ibivuga. Ingingo igira kane, mu mategeko y'icyo kigega ivuga gutya: ukwiyemeza kuba umunyamutahe, ugombye kwiyemeza yuko ugiriwe umunyamutahe. Ingingo igira gatanu icyo ivuga: agaciro k'umutahe. Alors aha mu gaciro k'umutahe bavuga yuko ibice 3% bizorihwa administration, ni ukuvuga ibiro. Alors hanyuma wewe nyene umutahe gushiramo umutahe uzoriha mu madolari, azoriha idolari 103 urumva. Hama uri mu marundi azoriha ibihumbi 103. Umenye yuko wewe umutahe uzoba washizemo bwite mu madolari ni dolari 100, hanyuma na administration idolari 3. Mu marundi uzoba ushizemo umutahe wawe bwite ibihumbi 100 vy'amarundi, hanyuma ibihumbi 3 ni vya biro, ni ukuvuga administration y'iyo groupe Ubaka Nation Group. Alors ingingo igira gatandatu, kuriha hariho amabanki abiri. Hariho banki ya mbere yitwa Bankobu, uriha mu marundi cyangwa mu madolari. Hariho banki yitwa CRDB, nayo ni uriha mu marundi cyangwa mu madolari bivanye naho uherereye. Alors ingingo igira indwi, ibitegerezwa kujana n'uru rwandiko. Urumva ibitegerezwa kujana n'uru rwandiko. Icya mbere ni ukuvuga yuko ugombye gutanga pasiporo yawe, karangamuntu kiwawe, ibintu nk'ibyo. Niko ingingo y'indwi ibivuga. Ingingo y'umunani, umukono w'uwiyemeje kuba umunyamutahe. Alors muri icyo gihe ushyirako umukono w'iwawe wemeza yuko ugiye kuba umunyamutahe. Alors aha
hariho akantu kamwe kavuga gutya, andika ndasomye kandi ndavyemeje. Urumva, nukuvuga ugombye kwandika ndasomye kandi ndavyemeje. Imbere yuko ushirako umukono wawe, ugombye kwemeza yuko aya mategeko yose agenga ikigega wayasomye neza kandi wayatahuye. Niho rero uca ushirako umukono wiwawe ukemeza ego nabisomye kandi nabitahuye nkuko babisaba. Ingingo igira 9, ingingo yo kwemeza umunyamutahe. Iyo ngingo igira 9 nukuvuga article 9, nukuvuga ni biro ya Ubaka Nation Group nivyo vyemeza yuko wabaye umunyamutahe. Narize kwemeza muri ico gihe, narize kwibagira aba bi Burundi iyo shirahamwe Ubaka Nation Group ica ikonfirma yuko warishe mu madolari. Niba warishe mu madolari bivanye n'ivyo wabarungikiye amabondero ya bank, hama cyangwa warishe mu marundi bagaca gushirirako bakakubitirako n'ikidodo ca bank. Alors aho umaze gusoma niho rero ugatahura, niho rero uvyuzuza, ukuzuza formulaire ya mbere, umwidondoro wiwawe, ivyo bisaba byose. Hanyuma formulaire igira 2 ugaca uyuzuza. Muri ico gihe ukuzuza yuko warishe mu madolari canke mu marundi. Alors hama ugaca wemeza yuko nabisomye kandi nabitahuye. Alors umaze kuvyemeza ugaca ushirako rero umukono wiwawe. Umaze kushirako umukono wiwawe, muri ico gihe ucurungikako bordero ya bank. Bordero nukuvuga icemeza yuko wewe warishe amafaranga yiwawe mu marundi cyangwa mu madolari bivanye naho uherereye. Alors ugacurungika osi uri umuntu utaba mu gihugu, muri ico gihe ucurungika na kati yiwawe ya bank, kuko igihe cy'inyungu banke izimenye yuko ikarata yawe iri valide, kubera amakarata ya banke arafise ikiringo runaka. Birashoboka yuko mu myaka 8 ikarata yawe izoba yaheze itari valide. Muri ico gihe uzacurungikira Bujumbura ikarata yawe shasha kugira bakoreshe iyo izo bigezweho iri valide mu kukurungikira umutahe wiwawe muri konte office ya banke warihiye ko umutahe wiwawe. Alors ikigira 4 rero urabona yuko utushirako passport yiwawe. Wewe urinde ni wa mwidondoro bakubwiye, passport yiwawe ugombye kuyishirako cyangwa ikarte d'identité y'u Burundi. Hama igikurikira ari naco cyanyuma ni kwa rupapuro rushika mu gihugu. Hanyuma Ubaka Nation Group igakigukubitirako ikidodo cemeza yuko wewe ubaye umunyamutahe 100% kandi warishe. Okay, ubwo nuko rero urabona yuko jewe narishe ngaha maze kuriha amadolari. Umutahe wa mbere narishe amadolari 200 y'amadolari, mu kuvuga imitahe 2. Murabona yuko muri no indi bordero ngaha n'umutahe wa mbere narishe imitahe 2. Aha naho ni urishe kandi umutahe ugira 2. Urashobora kuri imitahe 2 inshuro 2 cyangwa inshuro 3 bivanye n'uburyo ufise. Je narishe 2. Umutahe ugira 2 ugira kwa kundi nyene uruzuza umwidondoro wiwawe, hama ukemeza yuko warishe mu madolari cyangwa mu marundi. Hama ugaca wemeza yuko amategeko wayatahuye neza, hama ugatushirako urudodo rwiwawe signature. Hama ugacurungika bordero ya banke nkuko wabikoze ubwa mbere, icemeza yuko warisha ayo mafaranga muri ya banke witoreyemo, yaba ari Bankobu cyangwa ijya yindi bank. Hama passport yiwawe kwa kuri nyene nkuko wabikoze ubwa mbere. Hama Bujumbura igakigushyirirako ikidodo cemeza yuko warishe mu madolari cyangwa mu marundi. Alors muri icyo gihe murabona yuko barundi biwacu aho muherereye mwese,
jewe ndi umurundi wa mbere ngaha muri Hollande yarishe imitahe inshuro kabiri, no kuvuga iya mbere narishe imitahe 2 hanyuma ubwa kabiri ndiha imitahe 8, no kuvuga amadolari 1000 niyo narishe muri iki kigega. Rero kugira isoko ry'iwacu ryubakwe, twese abarundi twese twitere iteka, umwe wese n'uburyo afise, duterere ubaka Nation Group kugira attention nari nibeshe gatonyi mu Kirundi, so guterera dushiremo imitahe yacu muri iki kigega cha One Africa Investment Group kugira imigambi idonido Fabrice Manirakiza adufitiye aze ayishike ko kwizina rya twese abarundi. Siwe azuba ariko arikorera, ni twebwe twenyene abarundi tuzoba tuko turikorera ico gikorwa. We gusa ni ambasaderi w'iwacu kuko aduserukira mu Burundi, urumva, kandi aserukira ico kigega, ariko ikigega ni cya twese abarundi tugombye kwisanzura. Alors ndagusabye umugenzi w'iwanje, jewe ntanze $1000 kubera yuko nubwo buryo mfise, urumva, muri uno mwanya. Ariko wewe aho uherereye wese, abo turi kumwe bose mu migambwe, abo turi kumwe bose babagenzi muri mu gipolisi, abo turi kumwe bose mu bintu by'amashira hamwe, abo turi kumwe bose mu bintu bitandukanye, ama business atandukanye, mwese ndabasavye umwe wese ku cyubahiro ciwe ukunda Uburundi, kugira twubake muri kazoza, muri ya mbono y'ibihumbi 2040 2060, umwe wese agombye kwitanga muri iki kigega cha ubaka Nation Group. Icyo kigega nacyo kikaba kivuga yuko citwa One African Investment Fund. Dushiremo umutahe yacu kugira igihugu cyacu tuze tugiteze imbere. Icyo tuzotangurira ko ni isoko ya Bujumbura, ariko n'ibindi bizoza byose tuzovyubaka nkuko bikenewe. Alors duteze igihugu cyacu dufise umutima umwe, duteze igihugu cyacu twese twiyumva yuko tubifitiyemo uruhara. Ahambere ni heza, ugaruka ruzovuka imbere ruze ruvuge ni aba badusigiye urugero rukomeye cyane. Turabashimiye mwebwe mukurikiranye iki kiganiro cy'uno munsi, tukaba tunabasaba fyunda subscribe kuri chaîne ya Sigi TV kugira nido muze murakurikirana ibiganiro birengana umunsi ku munsi. Tukaba twongeye kubibutsa yuko ubaka Nation Group uyiserukira ariwe ambasaderi Fabrice Manirakiza. Okay, murakoze cyane no mukurikiranye iki kiganiro. Tunabasaba fyunda subscribe kuri chaîne ya Sigi encore kugira nido twese hamwe turi kumwe muri bwa bumwe bwacu duteze igihugu cyacu imbere. Murakoze, ciao aho muherereye, umunsi mwiza, merci.